Music abakunda Apollinaire Shemeza Music amashimeshi cyane n'umuririmbyi akomeye cyane umuririmbyi azi kuvuza ibyuma byose guhera ku cyambere kimwe twigira ko twese gitari akacahereza kuri saxophone ndibaza n'umwe rudende rumwe rutumbi ngaha mu Burundi ashobora gukora ivyo vraiment. Félicitations. On est mon micro quand même. Nous regent. Abatemera ba regent. Nituri kumwe. Quand même mon micro. Hello. Abo bantu niteka ku Burundi. Yo, amashimeshi kwanza. Amashimeshi araduhaye byiza cyane. Okay, imbere yo kubakira nashaka ndabe muri public mucana amatelefone yanyu muyacane ngira mvuga ikintu muyacane twakira abantu babiri umuntu wese yitwaje telefone ayicane amurike ayiduze hejuru harabo tukirindiriye harabakizikura muri twa mugovyo bari bazibitse kure kubera hari abasuma ngaha bari barindiye gukizwa ariko bakijijwe mu kanya baje gukizwa. Okay, hindukira murabe inyuma iki ni ikimenyetso w'amahoro n'agakiza. Merci beaucoup. Ivyara umwijima bihindutse umuco. Amen. Nagira rero mvuge Mutama Mathias. Ndagufashe kwakira Mutama Mathias made in Burundi. Urakoze cyane. Burya ngo nta mukuru abura mukuru we. Yes. Harundi Mutama yitwa Kireko. Mu bw'ivyuma n'ukuri mumuzanire trepied kugira ngo ashobore sinzi staff igani panze. Hari Mutama Kireko nejo nariko ndamuraba. Ego. Kuri televiziyo. Nawe nyenaze. Mana ya yo. Sasa grand frère Apollinaire. Akabazo nka wewe umurira guhera mu mwuka canke mu myaka no kubaza aba batama babiri nindakunze kuruta uwundi. Ikibazo ni nagitora urampemba iki? Ndaguhemba wanyotewe. Ndimo kugurira amazi n'ukuri ndayagura amazi kubera wanyotewe. Hanyuma abantu biyemera mu mazi meza, amazi meza gatoya grand frère, amazi meza ehera aba bashitse bose. Iyo ingomage murabibona neza, muriko murabirungika kure. Bejeko turi sawa. World Beach mumva muri sawa, kujya ku mucanga muba muri sawa, no ngaha muri sawa. Ko haka cyane. Reka nishuri ikibazo cyawe rero. Yego. Jewe nibaza ko mukuru muri aba batama babiri. Yego. Ni Mathias. Nivyo Kireko urabyemeye? Rega Kireko ntarabyemera. Namenyuze Kireko. Yes. Mwiriwe mwese. Umunsi mukuru mwiza w'isakramento y'Iranda. Akira mikrofone yawe. Aho twahimbaje Yezu Mukarisiya. Muri mwese abemera Imana. Yego. Mugenzi wanje Apollinaire yabivuze. Igikuru c'amadini, igikuru n'ukwemera. Ruce mu madini yose ariko utemera abari mu idini. Yezu mwisakramento y'Ukarisiya agiye gute? Aninahazwe. Nari muzi ngo nije mvuga ubutumwa jenyine. Jako Kireko. Yezu Kristo mwisakramento y'Ukarisiya agiye gute?
Kireko wewe uvuga muheruka gukizwa. Twagize urugendo rurerure duca mu makaratiye duherekeza Yezu ari mu isakaramentu y'Ukarisiya. Nicyo gituma twese turi ngaha turyohewe tunezerewe. Haleluya! Urakoze. Ikibazo rero Kireko. Jewe nitwa Hakizimana Deo batazira Kireko. Hari ikibazo rero bariko barambaza yuko twe na Matiyasi woba mukuru yobande mbega yemwe ninde ubitora. Mati umaze imyaka ingahe? Imyaka ndayifise ugomba kuyimenya. Ndacari muto mugabo mbaye na ubuzima burabaho bukaba bubi bukaba bwiza ibyo nibitangara norugirana nimwagere gusaza gose oya gira ngo haragahaze nuko muga dukomeze gusenga mbwira do makuru toki nanye mvuga imyaka yiwanje dukomeze gusenga abanzi bege tuzoba tubivuga hirya yewe reka ndababwira rero jewe maze imyaka 72 kandi nagize yubile y'imyaka 70. Murumva na jewe nawe Matiyasi ndamwemera ko ari mukuru wanje. Murumva na jewe ko ndiko ndashika ndiko ndakura kandi ndafise abuzukuru n'abuzukuruza. Amashi kwa Kireko n'ukuri kwa Mungu. Hanyuma Kireko akabazo kamwe Yego. Kamwe gusa kugira tuce tubandanya turyoherwa. Mbega hariya Igitega wasize aramarame. Kumuga mukuru wa politiki. Hariya harakomeye. Mbana n'umukuru w'igihugu. Ye. Hajya na jenda komeye ubu rero. None ndakubaze musanza. Iyi bayita ihayanisha gurisha made in Burundi ibyahinguriwe Burundi. Mbega ko watembereye wararosa akanya ko gutembera. Wabonye iki? Wotubwira iki ku gihugu cyacu ciza cy'u Burundi narijya wibanira n'urongoye leta nkozi leta mvyeyi ubu n'ubushikiranganje ubushikiranganje bw'iki gamutanga ndakubaza muri ico gihe umbaje ikibazo ntashobora kwishura. Urakoze cyane. Jewe naje narindi mu bindi bikorwa binzanye ngaha hanyuma rero nicishije ngaha baca barambona baca bantera agateka kuko noshika ngaha ariko rero nagira nshimire mbere umuntu yampamagaye mu bateguye uruganda uko uno munsi duteramana. Jewe ibi bintu ntavyo narinzi mugabo rero ibi nahora ndabikora narabikoze Ngozi ndagaruka ngaha ndabikora muri OTB ariko uno munsi ntavyo nari niteze ntibari bantumiye hama nkararika no hanyuma abazogira uruganda ngaha kwazonyikorako najewe mfise ijwi rirerire. Ntimwabonye yuko twamenye dutambana n'umuzungu n'umwigeme w'Umurundi. Mutama. None akabazo kamwe wobwira abene Burundi abene gihugu ku bintu wabonye dusanzwe wabonye waratiye amaso bihingurirwa i Burundi wobwira abene gihugu duti turashoboye cyane tubandanirize narijya wewe urumukura mbere. Oya jewe nagomba mpamagarire mwabonye benshi ko batweretse ibyo bahinguye icyo umuntu wese ashoboye kwiteza imbere muri iyi leta nkozi leta mvyeyi. Abataratangura nabo kwiyumvira guhingura ibyo berekana bazosigara inyuma mu majambere. Nibahaguruke rero nabo bahiganwe nabo bandi babitanguye mbere bababaze bati mwebwe mwatanguye gute
mwabigenjeje gute nabo baje inyuma yabo hama nabo berekane ubuhinga burasumbana nabo baze barondera ibindi bintu byorushiriza aba bantu batanguye ubwa mbere byo bavyiza rero ngo twese turakeneye gutera imbere no guteza imbere igihugu cyacu. Matiya gashire kunyerera gatambyesha none ubiriza n'ababazi aba gospel gatoya Matias gatoya aba gospel n'umubatere mu dutiza no kuri kwa Mungu amufashe Matias n'ukuri Matiya niwimenye usanzwe warimenyereye eka nta kibazo ntugo twe Matiya kora kumurya. Reka tuba tuvuze inzamba nubwo ari mu ijoro n'igicurangisho cy'abasokuru bakoresha ku rugamba naturi urugamba turimo uguteza imbere igihugu biciye mu budandaji. Nagenda bamenyesha umutama Matias Mijuriro nkuko magiye murabibona kuva mu mwaka wa 2012 twarasiguye kuri televiziyo y'igihugu cacu dusigura inzamba ico yamaze kera. Mwarabonye mu kigo cacu ciratiro ibi bicurangisho turabihingura ukuriye ico gisata akaba ari mutama Matias. Ndagomba rero mvuze inzamba hanyuma duce dushirako indirimbo ivuga ngo dukomeze gusenga nayo byese n'ingorane. Imana bahezagire. Amashi menshi kuri iyo nzamba. ngo dukomeze gusenga ngo dukomeze gusenga ngo dukomeze dusenga uwo mwijuru na ibyo ngaha ku isi n'ingorane iby'isi n'ingorane ubirongugira ingorane ubiburugira iyindi ngorane kubangaha ku isi n'imiruho hari ingorane ngo rugira ingorane ibihebugira ingorane urabyarugira ingorane uratunga ingorane urakenugira iyindi ngorane kubangaha ku isi z'ukucanda cyane ikibabaza ntukeze naco urungura umugore mwiza ugira ingorane bakwiruke ko bakwice batakwishe bakuvune bamukwambure ukibyara uraryoherwa umwana avutse n'ingorane agomba amata n'ingorane wayahebura iyindi ngorane kubangaha ku isi n'imiruho hari ingorane hewe unyote ugira ingorane waruhaga n'iyindi ngorane kubangaha ku isi n'ukuruho hari ingorane wambare neza ugira ingorane wambare nabi ugira iyindi ngorane urageza wambare zahabu urabe bakwiruke ko bakunigi batakunize bakuvune babikwambure iby'isi n'ingorane utagira akazi ugira ingorane niyo ugafise n'iyindi ngorane urabanza urabe mama hagere ku mwishu
uzufata ikaramu uharurabe amadeni y'abandi ariko ubanza inzu y'abandi abana b'ishure ibyo bafungura byose n'imbeya zera ku mutima ugasibanga na wa mugabo ukarabiye utabukahabura ibyo ngaha kw'isi ari ingorane washika muhira umufasha akagusonga washika muhira umufasha akagusonga umukenyezi nguyu aragumuza wahembwe ubone kumwisha simugwagwa rukorungwa nabi henekene n'inzoga y'abahorane kanyoye numva ndarane ateka umuce akakumva akumva akakubarira ngo hewe ngo ngurira ca gitenge ngaca kindi ca mukamutama hewe umutima ugasibanga na wa mugabo ukarabiyura ukahaheba iyo wiri ukahabura iyo uzinduka ukahabura ibyo ngaha kw'isi n'ingorane hewe dukora iki none ukomeza gusenga subiramwo twumve ukomeza gusenga iwe mijuriro matiya uvuze ngo mijuriro matiya mutama wanje sa uvuze nti ngo dukomeze gusenga uwo mwijuru na ibyo ngaha kw'isi n'intambara. Amashi menshi kwa Mutama Mathias. Iyi ni indirimbo ya mbere yanditse umunsi yizera umwami Yesu, kandi Mathias ubasigara umukozi w'Imana akomeye. Tumwongere amashi menshi rero acaca muri zimwe za kera nazo murazizi. Mwiza wanje iyo ubonye izuba riserutse riserukana ijambo, iyo ubonye naho burije buragorovye, iyo ubonye naho burije bwirana ingingo, sokura umukubura itunga nk'abandi bagabo, yabuze umugore baje inama yararondera, erega burya bashingana, erega burya bashingana, erega burya hatagira inama ntihaba ingingo habe namba, nimuvyumve kuko amahoro aba mu nda, umubyeyi ukava mu nzu, iteka rikava mu nzu shaka yagariko, nyumviriza nkubwire gato ariko umbabarire ngucira gace, umugabo aganyagaramye nk'umugore yidoga yibwira icyo agomba mw'abantu, je nagize ndaryama ndyamye ukuganya, ariko ngenda byuka mbyukira mu ntara, umva yoma mbonye mw'abantu, je nagize ndamukoma simbira ku gahinga, ugirenda muhanura acakoma ndende, yabura uko ndabiziraga mw'abagabo, umugabo aganyagaramye umugore yidoga yibwira icyo agomba mw'abantu, umva yoma binabonye wewe nagitenda musubira singiye wabo aciziganteye abana twabyaranye, nagize vuze gutya ndayavuze kumbe sinamenye ko yakukanye, no mu mushinga ntaye ararayira arareba, naje ndabona dukabaye akose, umugabo aganyagara umugore yidoga yibwira icyo agomba mw'abantu.
ubundi ashaka kumara abana nawe ngo abyare biwe ndagana amagorwa y'umugabo burya ntukagorwa akayamenya amagorwa y'umugabo burya ntukagorwa akayarinda amagorwa y'umugore nayo ntukagorwa akihebura amagorwa y'umugore burya haragorwa akarira umugabo aganyagaramiye umugore yidoga yivugiriza agomba mw'abantu urugo ni babirigo ariko byiza nuko mwokumvikana amashimesha ndabumva murahari inkunda mugezi wanjye abantu barakunda abantu barakuza amajambo arazinduka mu gatondo agakenyera zikaguma akaguhenda bigakomera mu kuguteranya n'umugenzi n'urubanza cayirirwaho uranya nkunyiyumviye we abantu barakuza amajambo umutima umaze kumushimira ukabona ko ari we mugenzi ukamwima ico utagira gusa ariko wagira ngo uratambuka bikanga kugenda wagira ngo uruzu tufungura bikanga kutumira wagira kuja kuryama bikanga gusinzira umutima ugatumba kubera amajambo uranya nkunyiyumviye wiburya abantu barakuza amajambo ukabanza ukabaza neza ryo jambo ko ari iry'ukuri benshi baracura amajambo kubwira bunonera umuntu umubeshi aratagatora aratagagatora kandi nanakimwe abashaka namba atari ukubwira yonone ikiyago uranya nkunyiyumviye wiburya abantu baradoda amajambo niwambona urabimbaza abantu nabuntu baceko eheraba baravuga byinshi bakavuga n'ibitabaraba ugasanga barashavuye bagerageza uko bashoboye mu kuguteranya n'umugenzi n'ubucuti bagatabura uranya nkunyiyumviye we abantu barakuza amajambo wamara kunyugwamo inguru ukagenda widodomba wico kiza arampemukiye kandi nanje ntitwabonanye yakubwiye ibivuna umutima ugasigara ku magufa gufungura tubireke agatiro nturunganamba wagira imana tugahura ugaca mu ndaba nk'uwakumariye abantu uranya nkunyiyumviye we abantu barakuza amajambo uranya nkunyiyumviye we abarundi barateranya amashimesha